urukundo nkukunda rusayangana nkayo kwiteke abatabona kure bakambwira ngo ndiko ndiryohera kumbe ntibaziko ndi ku mugambi zobahamagaza birabire turi imbere ya patiri kakabizu nakwemereye n'ubu nkikakwemerera Tubemeze ira subscribe. Yes, nuko bisanzwe bimeze dukora uko bukeye bwije tugira effort canke dukora ibishoboka byose kugira ngo umuziki w'u Burundi ukomeze gutera imbere, na cyane cyane dukunda kubabwira yuko dukeneye ko amaraso ya kera n'amaraso mashasha agomba guhura, na cyane cyane mu mbere kugira ngo bivyara umusaruro ufadika, kugira ngo ibihugu bitandukanye byo muri kano karere bikunda kuvuga ko ata muziki mu Burundi uhari bumve ko rutita kandi bimeze neza. Hari ikintu nkumbuye cyane ngaha mu Burundi ni trofe igomba kuzanwa n'umurundi, na cyane cyane ivuye hanze y'igihugu. Cyo kintu ndagikumbuye, twaribona muri kaje tukabona umu artiste arasohotse agiye hanze y'igihugu azanye trofe, hanyuma tukigina tukaryoherwa ibintu bikagenda neza. Biriko bipfira bimeze gute? Ariko kimukobuke ko bwije tuzokomeza gutera kamo abakunzi b'umuziki w'u Burundi bashigikira aba artiste babo, kandi vyose bizokunda mu gihe je nawe tugiye hamwe. Kano kanya ndi kumwe no muniga, mvuze umuniga ambabariyeho kino gyasigaye ari papa watoto, ameze neza aratagase, abenshi muramuzi mu ndirimbo imeze neza yise Tubemeze. Kino gihe aherutse gukora remix y'indirimbo yise Barutanga gusa. Aha ruhande yaho n'izindi ndirimbo zimeze neza aza kutuyagira canza kutubwira. Abana bari bamaze iminsi bibaza uno mugabo yagiye he, bimeze gute? Sometime amwumva ariko arakora ibiganiro, na cyane cyane ku masamirizi mugabiciye ku murongo wa telefone yagize araza naho mu biganiro. Uyu munsi turamwumva bukendi dusubira kumwumva mbe ari mu biki. Hari n'indirimbo mwigeze gukunda ati ubutegetsi tunyotewe, nibaza ko benshi bace bamwibuka, yitwa JustWay. Haruhande ko JustWay kino gihugiye kuri account yiwe ya YouTube wandika JustWay yesa. Nuko bisanzwe bimeze. JustWay ndakuramutse my brother, nonga ndaguha nikaze kuri kamera za Niyoser TV. Ego ndabaramukije cyane, hama murakoze cyane kuntumira muri Niyoser TV. Ego ni TV mbona ko imeze neza, ishigikira abaririmbyi cyane benshi cyane, hama yaneyiteka nanje kunshigikira Niyoser TV. Ndabaramukije. Nawe turakuramukije, unawakamani usa neza cyane. Ni imihezagiro y'Imana, imihezagiro n'ingegezwa. Uhereye hasi ukaduga mpole gushika ku mutwe, urana ko uyu mutipa naratanzara. Ngaho tubwira uri mubiki ko abarundi baguma babazanya ati mbe JustWay. Kare igihe narinje ukurondera ahantu nagusanze, nasanze batima muri kuvuga ati ntidushobora kwemera kuri ahantu bakunda kuvuga hari Makamba muri Sud. Bamwe ati unatoka Kampala, unatoka Dar es Salaam, unatoka Ulaya, bavuze vyinshi, ariko rifoko bagomba kumenya ko no Burundi buri mu bibanza byiza umuntu abigiyemwo akabinyegeramo gato yavuyeyo adasa nkaho avuye mu mata. Ninko tukubona. Ego uvuze nivyo kabisa, kubera ubu muri imyaka 2, 3, 4 abantu bakora mbona bagatangara, bakaca bibaza ko mba mu mahanga, bambonye nka Bujumbura baza ko mba mu mahanga, ariko simba mu mahanga, mba mu Burundi. Mu Burundi ari ibice byinshi by'igihugu bimeze neza, bise akayaga keza, bise klima nziza, ahantu barima bakimbura neza. Hama niho ndi mu ntara ya Makamba. Nimugume mutangara kandi musubira kumubwira ngo mva hanze muri Europe za Amerika za South yayo Makamba mu Burundi. Amazi y'Makamba yakugize uko? N'amazi meza y'Makamba, amazi yo kwibombo. Afise guni ya kinju, ni kinju hari atwinyura kinju. Ego kinju tutagura ya Regideso. Nego abarundi bariko baradukurikirana canke abanyamahanga ko turazi ko za Dar es Salaam, Kigali, Kampala ndetse n'ahandi, kino gihe bakomeje gutwandikira batubwira yuko ino TV iriko iragira gutira ko ibishoboka byose kugira ngo baze barakurikirana amakuru atandukanye y'abartiste b'u Burundi. Abana bari bashobora kwibaza bati JustWay neza yafashe ingingo yo kuva hano mu gisagara ca Bujumbura yerekeza mu gihugu hagati ryari, kubera iki yiyumvire kujya kwibera hagati mu gihugu? Ego urakoze cyane kumbaza ico kibazo. Jewe JustWay mvuka Bujumbura, nakuri Bujumbura, nizi Bujumbura. Umwana wo mu muji. Ndi umwana wo mu muji kabisa. Ariko rero vyarashitse, urazi ko ubuzima nibwo butwara umuntu iyo ategerezwa kuja ubuzima. Vyarashitse rero mu 2013
ubuzima burantwara cyambona bunshikanye mu ntara ya Makamba yego nkihashika vyari byangoye kuhamenyera wa munyabujumbura iki wavyiyumviriye gute kugira ngo wumve ko wova mu gisagara ko turazi ko mu myaka yawe yari imyaka yo kumva ko dutegerezwa kwibera mu gisagara ubwo uravuga ati jewe rero ndi contre y'ivyo mwe mwibaza ndigire ku gatumba natwe tutako tuva ku gatumba tuze hani Bujumbura ego ni nakazi naronse imakamba nakazi naronse kandi yari umwaka wanje wa mbere ndonsa akazi iyindi myaka yose naratarataza yari umuziki nari studio mu Kamenge Karaoké ibiteramo hirya nino mu gihugu hama no gusohokana inkumi nziza navyo vyarimwo abana none kuganiriza abana ni vyiza kuganiriza abana ni vyiza no gungira ko vyose gufata akanya ko kuganiriza abana ego hama cyambona mu 2013 haje umuntu arambwira ati shaka ndaguha akazi aho kazi uzogenda ugakorera mu ntara ya Makamba arambaza ati mu ntara ya Makamba urahazi ndavuga ati ego ndahazi ni province imwe abaswahili ukuntu none azokorohera kujayo baje nta kibazo arakazi ni noti gusa kuri ni noti kandi cyo gihe nashaka ko noronka amafaranga umuziki wanje ndabe ko uhagarara neza career yanje musical ndabe ko yohagarara neza candagenda bari bwa mbere ngiye gukorera umushahara wahereye kuranga icyo gihe muri 2013 iyo nibanga oya bijya hose rafisa ugeze no rutakeneye kumenya mu gice gihe ugitangura amafaranga ugitangura gukora ku note uvuga ati ku kwezi even tapokea mshahara akora kwambia ngapi amafaranga yagukuye ngaha mu gisagara just ugati mu gihugu ikintu canguye ngaha karakazi mugabo gaherekezwa n'inoti ico gihe ndibuka bego inge mbwira abafani banje ko baranze kuva kera nashikiye ku mushahara w'ibihumbi 150 muri 2020 ugitangura gukorera amafaranga ngitangura gukorera amafaranga aho nari mvuye muri biso na biso twavuza Karaoké nahembwa 80 ku kwezi rero urumva cyambona karusho kandi nari nkeneye akazi kari fix karimo na contrat cyangenda gutangura contrat ya 50000 ku kwezi nyuma y'imyaka 7 kino gihe ashaturanye wato mutara waraduze kandi aho washikiye ni nk'ubu niho kiri niho ndi imyaka yose kuva muri 2013 niho ndi JustWay akora akazi nyabaki jewe mu buzima busanzwe kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu nkora muri centre optique nkora amarori y'amaso ndagira montage y'amaver amaver medical y'amaso muri centre optique ego vikana ko ufasha abana bari kugira ngo babikunde ko babone kure abafite ibibazo by'amaso kacubafasha kugira ngo babone kure ndabafasha JustWay nyanda gusaba ikintu kimwe hari indirimbo yawe nkunda mbere ko dukomeza n'ibindi bibazo tubemeze akapera gato merci urukundo nkukunda rusayangana nkayo kwiteke abatabona kure bakambwira ngo ndiko ndiryohera kumbe ntibaziko ndi ku mugambi zobahamagaza birabire turi imbere ya patiri kakabizu nakwemereye n'ubu nkikakwemerera tubemeze mami tubemeze sheri jewe na wewe tubemeze JustWay JustWay abakunzi b'umuziki w'u Burundi bamaze imisi bakwidogera ngo ibijanye no gukora music akariro sikirenga mu gihugu hagati watwawe n'akazi niba kubona neza bimeze gute ibijanye n'akazi kawe ko muziki ha ruhande y'ibindi by'ubuzima busanzwe ego akazi k'umuziki ndagakora ariko si cyane nkuko uvyumva mu bantu kubera abona nkora mu ntara ya Makamba fisa akazi ka misi yose hari gihe usanga umwanya umbanye muto bikaca bingora kugira ntunganya akazi k'umuziki ariko namangerageza uko nshoboye kose nko mu mwaka nkasora nk'indirimbo imwe canke zibiri abantu bakaguma bambona ego hama ikindi kintu namangira sinzi ko abakunzi banje abafani banje bamaze kukibona
buri mwisho w'umwaka ndategura igiteramo. Icyo giteramo sindavuga ko mba ndagikoze kugira ndonga amafaranga, mba ndagikoze kugira akazi k'umuziki abantu bagume bambona, babona ko ndabategurira ibintu hama bikaca bigenda gutyo. Ego ni na JustWay kandi imbere yuko yinjira mu ndirimbo z'urukundo yarakubita indirimbo cyane cyane za novuga yuko zubaka igihugu. Haruhande yuko zubaka igihugu harimo n'akantu ka politike. Ijya inspiration yagiye gute ko tubuzi mu ndirimbo ya indi yamenyekanye cyane ubutegetsi nyakuri tunyotewe mu nyuma mugabo ca winjira mu rukundo cyane gose, nico no kwita wari muri ya cadre canke muri wa mugwi w'abatisi bita les artistes engagés bari engagés. Ego kwishuri twarigishijwe gukunda igihugu muri civisme. Rero ari giye batubaza ivyerekeye igihugu, ibintu by'amategeko, ibintu by'abatware badutwara ku mitumba iki. Rero mbaye umuririmbyi nabonye ko no gira indirimbo sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance kavuga ingene ubutegetsi butegerezwa kuba bumeze. Iyo ndirimbo ndayita ubutegetsi tunyotewe. Ni uri kurayumviriza n'indirimbo yo gusigura bonne gouvernance. Nta munyapolitike nariko ndavuga, nta mugambwe n'umwe nariko ndavuga, nta muntu n'umwe w'umunyapolitike nariko ndavuga, nariko ndasigura bonne gouvernance. Turonse ubutegetsi bumeze uko byogenda uko. Kandi kino gihe nibaza ko ivyo bari kurasaba bimwe ari abantu bakunda kugira ibiganiro ku maradio ngaha. Iyo ndirimbo yarabafasha bagashikiza ivyiyumviro, iyo ndirimbo ikakompanya ivyo vyiyumviro. Nego mu nyuma rero niho navuga ati yego sawa, namaze guterera igihugu muzi indirimbo la bonne gouvernance. Urumva ugwaruka ruriko rurakura, rukunda politike, ruri migambwe, uko yumviza iyo ndirimbo izobafasha ukuntu borongora abandi. Ego mu nyuma turaduga n'indirimbo z'urukundo zitandukanye kandi zakunze zafashije abantu benshi. Wo twibutsa muri 2020 indirimbo wakoze nizihe abana bari yabumve yuko JustWay atari yicaye kumbure yaramaze imisi ariko arakora mugabo bikogwa kubera ashobora kuba ari kure y'igihugu, apana igihugu, kure y'umugwa mukuru wa Bujumbura, yarabitanze mugabo kubera atari hafugira guma bipusa kumwe hora bikora kera, bumve ko hari vyakozwe kameme muri 2020. JustWay 2020 yamusigiye ikina cyane muri Karaoké music. Muri Karaoké music 2020 yaramfashije. 2020 yamfashije, naragize vision yo kuba no gira umuziki naho atamunanshigikiye menga akora akazi kanje k'amaboko kugira kamfashe gukora umuziki wanje. Mukamenge nari mfite studio nagira indirimbo shira amandirimbo ma flash ku ma CD en 2020. Hama en 2011 nandika indirimbo Tubemeze y'urukundo. Iyo ndirimbo yafashije abantu bari muri fiançailles, yarabafashije, yarabaremesheje kubera baca babona ko imera n'imeruka bazokwemeza abantu, bazogira urubanza, bazogira ubukwe, babubaka urugo. Rero ari abantu baba bakora kritika ubwo rukundo rwabo. Rero Tubemeze yaje kubafasha kugira basigurire abantu babona mu rukundo ko ejo nijya ejo bazokubaka barushinge rurame. Tubemeze rero abafashije. Tujye muri 2020. Muri 2020 ndibuka yagusigiye iki? 2020 wayiranguyemwo ndetse n'ukuntu wayirangiye muri Karaoké music. Muri 2020 hajya turavuga 2020 wari kwikura do ukuntu wagiye urubaka imitima y'abantu kuva muri 2010 2011 wari kuraduha gato uganje nagomba guhagarara kuri 2020 kuko kino gihe niwo mwaka duherutse gusezerera. 2020 narashoboye kurealiza indoto yanje yo kugira les instruments musicaux, ivyuma, les batteries, ibintu byose bikoreshwa mu kuvuza music live. 2020 nico kintu 2020 yafashije cyane. Nagenda kubaze ko nabonye umengo rafise band hariya mu gihugu hagati Makamba. Bimeze gute icyumviro cyakujemo gute kugira ngo wumve ko okrea na cyane music live hariya mu ntara ya Makamba? Jewe ndibuka ndumuririmbyi ntangiye kuririmba, nari umuririmbyi yo kuri terrain sigura twagira ibiteramo.
twagira ibiteramo n'ivyumviro byo kwinjira muri studio byaje mu nyuma kubera turiko turagira ama music live ama concert ibiteramo wasanga tuko dusubiramo indirimbo z'abandi hama ndakreya kuja muri studio kugira iki naje izina ryanje barimenye na JustWay ego hama vyarakunze JustWay abantu baramenya kuva muri 2007 gushika muri 2020 JustWay bari bamuzi rero nategereza kuca mvuga ati ubu rero reka ndondere ivyuma hamwe kwa sanzwe ndumuririmbyi yo kuri terrain ndumuririmbyi ivyuma vyiwanje nze ndateramisha abantu mu bubare butandukanye mu biteramo bitandukanye nze ndateramisha abantu avec les instruments. Imakamba kino gihe bavyakiriye gute uko ntivyari bimenyereweho? Nijari bimenyereweho hari yaciye imyaka myinshi Imakamba batabona music live. Rero cyane ndabikreya abantu barabikunze ndasanzwe rero buhari barabikunze ebana ntavugije uyu munsi mengo iyo weekend abantu birigwa mengo ni baragwaye yumvikana ko kino gihe bamaze kumenyera music live hari bamaze kumenyera music live bamaze kumenyera music live rero ubu uko bende yawe yitwa gute? Band yanjye yitwa Makamba Band. Nibere Makamba Band rumva. Tumaze no kubana mu bibanza bitandukanye mu mabanda twarakubanye nyine uriko urakora ibidasanzwe ni ikintu cyo gushima kandi ni ikintu cyo gukenguruka. Ahanini nibaza ko twiko turadugana ku musozo mugiye bija hose nka JustWay yatanguye 2021 kino gihe hari ivyo ateguriye abakunzi b'umuziki w'u Burundi kameme. Iko bija hose kijana sanzwe uri kumwe n'umu director quelque part ndagusanga uri kumwe n'umu producer quelque part mugomba tugira abakunzi b'umuziki w'u Burundi uriko bategurira ibiki bimeze gute biteki kuri wewe kagacerere tuzokomeza kukabamwe kujya nyene canke hari bigiye guhinduka muri 2021? Ubu ndiko ndasaba Imana imfashe kagacerere narimwo ndakagabanye nikazobura agacerere nikazobura bivanye n'ubuzima bwa misi yose ariko ndakagabanuke ngerageze nkorere abakunzi b'umuziki abakunzi b'abaririmbyi abakunzi baba artiste burundais ndiko ndashaka kugerageza n'imiburiburi mu mwaka nkore nk'ibikorwa bitatu binaniye nkore basi bibiri hama nkasaba n'abakunzi b'umuziki n'abantu banyegereye babifashemwo mukunerera ivyiyumviro mukunerera uburyo no kugerageza kunshigikira aho bari hose ego ngene basibira 2020 ryari kuva kwa JustWay ubu vuba mu mpera y'ukwezi kunyene kwa mbere ari indirimbo nshasha ndiko muri studio nico camanukanye na manutse kuva kuwa gatanu ubu rero igikorwa nagihejeje asigaye ko muhinyanyuzi aheraheza hama nko mu yingimwe ico gikorwa kizoba cyamaze gushika kuri channel yanje hama channel yanje yitwa JustWay yesa one is JustWay yesa udaize ko yesa utora ibindi nuko bisanzwe bimeze JustWay shora kugira uti jewe kano karyo naronse yo kuja kuri kamera za Niyobihe TV hari ikibazo ushobora kuba warumaranye iminsi canke wifuza gushikiriza abarundi ukagira uti ikibazo idisoko atakimbagije nkabangiye ntakivuze ndababaye mugabo reka tubikore tutaravanako kuko nubundi uzogaruka kuri TV ni yanyu ariko kino kibazo gishikiriza abakunzi b'umuziki w'u Burundi ugira ati kabisa ndafise akajambo nkeneye gushikiriza abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Ego murakoze cyane Niyobihe TV rero jewe ico nosaba abakunzi b'umuziki abasanzwe bashigikira imigambi y'abaririmbyi no basaba kunshigikira nk'ingene bashigikira abandi baririmbyi nk'ingene Niyobihe TV yabikoze kunshigikira mu kuntumira kuri Niyobihe TV kugira abakunzi b'umuziki abasanzwe bashigikira abaririmbyi bamenye ivyo ndimwo n'ivyo utegura banambone baheruka kera man kera kweri banambone abantu no musi Niyobihe TV nimero de telefone nipatie namba za JustWay nipatie namba afise umugore ntaba ndafise umutambukanyi ndafise umufasha ariko abana nabo kubaganiza si bibi nabagenzi bama badushigikira bamaza mu biteramo
badahari nta bantu boryoherwa urumva ariko mukunganiriza barabe ico bamenye ico bombwira ariyo bimwe batombwira merci ego JustWay ibibazo bibiri nakubajije wibuka ego wambajije muri 2020 ico nayironsemwo nyamukuru mu mwuga wanje wo kuririmba. Ikibazo cya kabiri icya kabiri wambajije ngo vyagenze gute mpebe igisagara ngende kuba i Makamba kandi ndi umwana wo mu muci umutipe yandika vyo gusa mu ishuri Yes, nuko bisanzwe bimeze nibaza ko atakindi nokora atari kureka JustWay iyo bijya hose ngaha nubwo tuko turaganira hano uza wumva mu kanya wageze i Makamba cyangwa ageze he kubera ari intervena mu buzima na cyane cyane JustWay nta kintu toko atari ugushimira ku kanya waduhaye kandi tunashimira cyane umufasha wawe wo atakwankiye guheba ivyo wari usanzwe ukunda imbere yuko mubana abana nabo baduze kuba taramukiriza n'ivyacu kukagenda runo muzi canke rya ejo kimwe kitokubwira coco turakukunda kandi turakunda ibikorwa vyawe ejo nitwanaza ni Makamba kamera ntituzoyisiga inyuma tuba tuje kugira gute kuraba ko ivyo watubwiye wakorerayo turabe ko ari ivyo ukora koko turabe ko utari umusopayi hari murakoze cyane wavuze umufasha wanje yagize neza kundekera ngume muri muziki umufasha wanje naje gusanga niwe mufani wanje wa mbere niwe mufani wanje wa mbere niwe anshigikira cyane abandi bakaza mu nyuma nasanze abikunda akaca abona ingene nitwara kwanza ari gihambira ati wewe akanakwibutsa aranyibutsa ati wewe wigira ko utari musani wigira ko utari umuririmbyi nibiki ko umuziki ashobora kuba naje yaje kwirikira yaje gikunda akora ati je umuhungu wanje mbogari wanje araririmba kubera ariko arasinzira oyaye yaje twubake mwubake mugana byo birimwo yazi ko ndumuririmbyi ari populaire ari indirimbo ariko arumviriza ubu agatangara akavuga ati indirimbo zose urazifise bikamutangaza donc ndamukunda hama ikindi kintu nosaba abakunzi b'umuziki kandi abantu bakunda gukurikirana music aba jeune iki ko bamufasha bakagendera channel yanje cyane byari naraportinze in post ejo hari umuntu yambwiye ngo wowe uri umusitari wahe ufise views 200 icyo namubwiye YouTube je ndayirusha imyaka je natangwe kuririmba YouTube itaraza rero ngo byagufashe n'umwanya kumenya kugira subscribe byagufashe kingana gute nk'imyaka 2 menye kugira subscribe ahungu wivuge twumva nagize repetition kuvuga subscribe ndasabye abakunzi b'umuziki abakunzi b'abaririmbyi bagire subscribe kuri Niyosel TV kugira babandanye babona ibikorwa bya Niyosel TV mu gushigikira abaririmbyi n'umuziki w'Uburundi asana njanye ko byakunze kandi bigafata inzira anabivuga neza gusumba n'ababitanguje tugana ku musozo ndasabye abakunzi b'umuziki aba jeune baduza ayo subscribe vraiment kugira uyo muntu yambwiye ngo sinzi no kugira kwandika link yanje kuri Facebook ngo ndumuririmbyi wa hehe abifashemo kubera ndumusaza ndwakera mbere burya reka nshimire umuntu yamashigikira cyane yitwa Claude Nonara benshi bamuzi kuri iryo zina Claude Nonara niwe yama amfata ku mugongo kenshi iyo ntego y'ibiteramo akanshigikira akazana n'abagenzi biwe bose cyane gose ndamushimiye Claude Nonara urakoze cyane mutama nuheza nyine hari tibe ndayishuje imyaka yego kandi abartiste bakera benshi amaze imisi cyo kibazo ko YouTube ngo ni y'abajene bakicaruka mugabo ni abantu bafite pour moment umujene wa YouTube ni umujene wa Ken mugana namwe yinjiremo kimya kandi bizocamwo muzana ibikorwa bishasha bivangana na bimwe vya kera ama ice bigira pwa nuko kintu narakibonye murakoze cyane okay asante sana JustWay nuko nta kindi nokora atari gushimira uno mutipa za neza mutipe yambaye neza gucyanyemera ambwiye ngo tuvuye hano tugira tuje go ashe gukubita kagufa nibara rigwe abandi yakagufa je n'ibinyobwa no byose turagira ko biza kwa bimeze bwatse ko natwe naho twonenepa nkawe nuko bisanzwe bimeze je nase kugira uruhande yiwe kubera nari gusanga ndakana gato kuri we urabona ko mutipe kabisa ni umunyamerika
asante sana bakunzi ba Niyosel TV aho bukera tubazanira undi mu artiste kandi nawe nyene atovye azoba ameze neza nkuko mubona ko tubazanira aba artiste batagira inzara bameze neza kuko abana b'igihugu nta nzara bafise kino givyo ariko barakora birariha kandi bimeze neza je vous aime beaucoup bye bye